Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabaramukije bifuriza amahoro ya Kristo Yesu mwagaze imitima yanyu. Turashima Imana yabanye natwe kumeza birarangiye. Kwezi kwa mbere kwaraheze, kwezi kwa kabiri kwaraye kurangiye. Icubahiro tugihaye Yesu. Nimba Imana yakuriza ameza abiri, reka dufatikanye nawe kwishima Imana. Tubwire ngo Mana warakoze. Hariyo zaburi nkunda cyane ivuga ngo nzokwiyumvira ibyokoze, nzoshira umutima ko bikomeye wakoze. Imana yadukoreye bikomeye, natwe turayishimiye ngo yarakoze. Bene data mwaratwumvije aya meza birarangiye, Imana ibahezagire cyane. Abasangije abandi ijambo ry'Imana, Yesu abahezagire. Abadusengeye, abadushigikiye, Umwami Yesu abahezagire cyane. Muri abantu b'umumaro mu bwami. Reka mwifurize ukwezi kweza kwa gatatu kuzakubera imfura, kuzakubera ukwezi kwa gukwegera Umwami, kuzakubera ukwezi kwa kubatashe ku Mwami, kuzakubera ukwezi kwawe ko kwiyuzuza n'Umwami. Haleluya. Hari isezerano dufite rivuga ngo uwijuje nawe agira amahoro n'amahirwe. Urifuza amahoro n'amahirwe ko kwezi kwa gatatu iyuzuze n'Umwami, batashe ku Mwami, babona ijambo rye. Yesu aguhezagire kandi aguhezagire n'abawe n'ibyawe byose, Umwami Yesu abihezagire. Mwivuze mu ijambo rivuga ngo igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. Hari igihe dushobora gutura ku musozi kanaka. Reka mvuze ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. Urashaka kuba umaze igihe kinini ku musozi w'indwara, ku musozi w'ubukene, ku musozi wo kuburanirwa. Mwana, rero ndata umuntu wese agira imisozi iwe, ariko reka nakuzanira ino jambo rivuga ngo igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. Reka dusome rino jambo yanze mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri cyangwa gusura mu byagezwe igice cya 2 umurongo wa 6. Twumve ngene aba bari mu rugendo, bana b'Isirayeli bari mu rugendo ruja i Kanani. Ahantu bari bahatebeye, rero Imana ibaheza isezerano, iravuga ngo atuhoraho Imana yacu yatubariye turi Horebu ati igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Hari igihe ushobora kuba utuye ubaye ku musozi kanaka, reka ndakubwire no jambo ngo igihe umaze kirahagije. Tera intambwe wegera imbere. Haleluya. Tera intambwe wegera imbere. Nimba wari umaze imyaka myinshi urwaye, ndakubwiye ngo ndahanura iyo ndwara yawe nukuntu ukwezi kwa kugukira. Haleluya. Nimba wari umaze imyaka myinshi udafise umwana, ukuntu ukwezi kwa gusama. Nimba wari umaze igihe kirekire wumva ubuzima bwawe bwaranze, iki ni igihe cyawe. Haleluya. Urashobora kuba wari umaze igihe kinini ubabajwe n'ibibazo bitandukanye, igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. Igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. Haleluya. Izere ijambo ry'Umwami. Haguruka bw'uwo musozi uri imbere yawe, ubwire ngo wa musozi we kirahagije. Uku ni ukwezi kwanje ko kumererwa neza muri byose. Uku ni ukwezi kwanje ko kubaho nezerewe. Ari igihe ushobora kuba ku musozi w'agahinda, ugasanga ufite umubabaro udashira, ushobora no ku musozi unakora wanashaka mugabo ukumva ntunyuzwe, ugasanga ubuzima bwawe burijimye. Igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. Dusome rino jambo. Reka ndababwire, hari ikintu kiza gisenya imisozi, Zaburi ya 56 umurongo w'9 bavuga ngo maze abansi banje bazosubiza inyuma ku munsi nzotakambako. Ibyo ndabizi neza kuko Imana iri mu ruhande rwanje. Umva. Haleluya. Amasengesho yawe nico kigwanishwa ufite kimuri iyo misozi. Haleluya. Abansi banje bazosubizwa inyuma. Ikibazo naremara n'imyaka kizosubizwa inyuma. Uwo mutwaro wari ufite uzosubizwa inyuma. Umunsi nzohaguruka gutakamba. Haleluya. Ibyo ndabizi neza kuko Imana iri mu ruhande rwanje. Ndakwifurije ngo Yesu abe mu ruhande rwawe. Mu kwezi kwa gatatu Yesu Kristo abe mu ruhande rwawe. Abansi baje bazosubizwa inyuma, umunsi nzotakambaho. Ibyo ndabizi neza kuko Imana yanje iri mu ruhande rwanje. Haleluya. Imana ibe mu ruhande rwawe. Ndakwifurije ngo Kristo Yesu abe mu ruhande rwawe. Yesu Kristo abe mu ruhande rwawe. Haleluya. Haleluya. Umunsi nzotakambako. Takamba. Umva, takamba ufite umutima wizera. Ubwire umusozi ngo shinguka. Umva Yesu icyo yavuze. Yesu yaravuze mu gitabo cya Mariko igice cya 11 umurongo wa 23. Yaravuze ngo ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uwo musozi.
Haleluya. Ibi Yesu yarabivuze, ni Yesu bitubwiye. Yobu uri umusozi ntishinguka utabwe mu kiyaga. Ntabikekeranye mu mutima wiwe. Ariko kizere yuko icyo yavuze gikorwa azokibona. Ndashaka kubwira uwo musozi ngo iki ni igihe cyawe cya nyuma. Va mu muryango wanje, va mu kazi kanje, va mu buzima bwanje. Yewe wa musozi we. Haleluya. Wigira iki? Ijambo rivuga ngo yewe wa musozi wiwe wigira iki imbere ya Zerubabeli. Wigira iki? Wigira musozi we. Haleluya. Ufite Imana izayimura imisozi. Yobu yaravuze ngo izayimura imisozi tubimenye. Amen. Ndagusengera ngo umusozi wose wari imbere yawe Imana iwimure. Iwimure. Haleluya. Haravuga ngo arigiza wimura ikawubikana ishavu ryayo. Oh, haleluya. Kwezi kwiza cyane kwa gatatu. Murongo 24 ukavuga ngo nicyo gitumye mbabwira yuko ibyo musenga cyangwa musaba byose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Umva, izerane naje ko musozi uve ku buzima bwawe. Izerane naje ko musozi wamaze ku myaka myinshi. Haleluya. Kuvuye ku buzima bwawe. Bakundwa, hari umuntu wari umaze ku musozi imyaka 8 yo kubabwira. Umugabo witwa Ayineya. Ayineya amaze imyaka 8 ku musozi w'indwara, atava mu gitanda. Ntiyigera ava mu gitanda, ntiyishaganyaga, yagumaho imyaka 8 irarangira. Umunsi Imana ikora igitangaza. Ndakwifurije ngo nawe iyo myaka umaze kuri uwo musozi Yesu agukora igitangaza kuno kwezi kwa gatatu. Umviriza ibyakozwe n'intumwa ibice 9:31 haravuga ngo nuko ishengero ryose ryari hose Yuda, i Galilaya n'i Samariya rigira amahoro rirahangama kandi rigenda ryubaha umwami Yesu. Rihagarikiwe na Mpwemu Yera riragwira. Nuko Petero agenda hose amanuka no kubaba i Luda hose, asanga y'umuntu yitwa Ayineya. Yari amaze imyaka 8 avunda mu buriri kuko yari yaramugaye. Yari amaze imyaka 8 ari mu buriri adasohoka. Imyaka 8. Umusozi w'imyaka 8 yari amaze w'umugabo. Petero aramubwira ati Ayineya we, Yesu Kristo aragukijije. Vyuka wizigire ikiyago cyawe. Ashavyuka ko kanya. Haleluya. Orabo. Haleluya. Ushaka kumaze igihe kinini babaye. Ushaka kumaze igihe kinini nk'uyu mugabo. Ushaka kumaze ku musozi w'indwara, ku musozi w'ubukene, ku musozi kadaka nazi. Imyaka irenze 8 irengo 10. Reka ndaguhanura ino jambo. Uwo musozi igihe umaze kuri uwo musozi kirahakije. Haleluya. Ayineya gitondo kimwe umusozi yawuvuyeho. Oh, haleluya. Glory. Imana yacabwa icubahiro cyane. Abari Luda n'Isironi bose bamubonye bahindukira umwami Yesu. Haleluya. Aho bose bamubonye bahindukiriye umwami Yesu. Mukundwa uri kubankurikirana mu kwezi kwa gatatu, ndakwifuriza rino jambo. Umusozi wari umazeho imyaka minini, umusozi waririyeho umwami Yesu awimure. Kuko Yobu yaravuze ngo izawimura imisozi ntibimenye ikayubikana uburakari bwayo. Esaya 45:2 yavuga ngo nzosha imbere yawe ahari udusozi nzohasena. Haleluya. Imana iri imbere yawe kuno kwezi, iri imbere yawe, iri imbere y'urugo rwawe, iri imbere y'abana bawe. Oh, haleluya. Nzosha imbere yawe ahari udusozi nzohasena. Haleluya. Umusozi wari imbere yawe, umva nzosha imbere yawe ahari udusozi nzohasena. Utwo dusozi Imana idukureho, iduce, haleluya, nzorandura. Haleluya. Ahari umusozi nzohasena. Amen. Nzohasena, nzomenagura inzugi z'imiringa, nzovunagura ibihindizo by'ibyuma. Ikintu cyose cyari yagagaze ku buzima bwawe umwami Yesu agisenya. Mukundwa uri kurankurikirana, reka ngwifurize rino jambo rivuga ngo umwami Yesu haleluya yimure uwo musozi umaze imyaka myinshi ku buzima bwawe. Reka dusengane nawe kandi usengane umutima wizera. Yesu yavuze ngo wobwira umusozi n'ubizera, wobwira umusozi ngo rushinguke, ngutambe mu kiyaga, ngudakekeranye nguzabibona uzoshinguka. Haleluya. Umusozi wari wose mubwire ngo mu kwezi kwa gatatu va ku buzima bwaje, va ku buzima bw'abana banje, va ku buzima bw'umugabo wanje, va ku buzima bwanje, va wa musozi we. Ndagusezereye ku buzima bwanje, ku buzima bwaje. Haleluya. Yesu abahezagire cyane. Dusengane namwe. Uzawimura imisozi ntibimenye. Haleluya. Haleluya. Hari umaze imyaka 8 ari ku musozi, imyaka 7, imyaka 5, imyaka 10. Haleluya. Ayineya ngo yamaze imyaka 8. Haleluya. Ahura n'umugabo witwa Petero. Petero aramubwira ngo Ayineya we, iminsi umaze kuri uwo musozi irahagije, ikorekera guca ugenda. Naje mpagaze mu bushobozi bw'ijambo ryawe,
ndasengeye umuntu uri kurakurikirana uyu musozi amaze igihe kirekire, ndatangaje ngo uyu musozi wimuke mu izina rya Yesu. Uyu musozi ni wimuke mu izina rya Yesu. Mose yabwiye Abisiraheli arababwira ngo igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Haleluya. Igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Tufite imisozi itandukanye ariko nuyimure kandi uyubikane uburakari bwawe Imana. Urakoze. Udukore igitangaza. Ku kwezi n'ukwezi kw'amahirwe, n'ukwezi ko gutoneshwa, n'ukwezi tuzobona ikiganza cyiza cy'Imana ku buzima bwacu, n'ukwezi tuzokorera munsi y'ijuru ryuguruye, ukwezi ko gukorera munsi y'ijuru ryuguruye. Ubuntu bwawe bwinshi bwiyongeranye ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu abahezagire.